ikindi twagomba gusaba ni inama nshingamateka. Mu bisanzwe ku isi yose nzima haraba ikintu bita separation de pouvoir. Inama nshingamateka akora akazi kayo, inama nkenguzamateka akazi kayo, opposition ikora akazi kayo, abamenyesha amakuru bakora akazi kabo. Mugabo twebwe tubona umengo leta igomba gutegeka byose, igomba kugaba byose, abamenyesha amakuru kubagaba no kubateka ibyo bakora, inama nshingamateka kuyitegeka no kugaba ivyo ikora, opposition kuyitegeka no kugaba icyo ikora, et les citoyens. Twebwe tuvuga bino bintu hari giba dufata nko kumengo turabasazi canke twarihejeje twera twarapfuye. Mugabo nababwiye mu ijambo rimwe, wagusesera marasi igihugu imbwa zikanywa kuri gusa, wakuvuga ukurukuzi abandi bakukuvugana. Twebwe tuvuga tuti umuntu ashobora guta isake, mugabo ntushobora guta ico yabitse, kandi ukuri naho koteba kuratoka kukazana inyishu zako. Rero twe dusaba yuko abantu bose bakora canke inzego zose zikora akazi kazo. Inama nshingamateka nk'umuntu abakarorero, murabizi neza ko mu banga ijejwe hari ikintu bita contrôle de l'action gouvernementale. Contrôle de l'action gouvernementale rero ibikora de deux façons. Ubwa mbere, contrôle de l'action gouvernementale, inama nshingamateka igira amatohoza yo nyene ikoresha ibintu bita les commissions indépendantes. Ishiraho commission ibirimo amatandasi yo muri Assemblée nationale bose. President baye uwo muri mouvance, vice president shabo muri opposition. Niko amanama nshingamateka fonctionne. Bagaca bagira partie égale y'abantu badahuje ivyumviro kugira ngo bagere kugira amatohoza kuri ku kibazo kanage hanze abarundi. Bagashero bazana abashikiranganje bakabasutamika mu mbabarire nkoresha iyo jambo naho riremereye, bakabotsa ibibazo ku buryo mbere babonye ko abashikiranganje atavyo bashoboye bakabagira motion de censure. Kuba nk'ubu nta numwe ashobora gusigura ukuntu inama nshingamateka itigeze igira umugwi wigenga ujanye nko gukora kw'iki bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro. Urako arico cyatukoranije hano ntivyumvikana na gato, ntivyumvikana. Mugabo umengo ni ibintu bisanzwe tubireka gutyo. Inama nshingamateka rero n'izindi nzego zigomba gukora zuzuzanya. Erega tuko turavuga ibintu nk'ibijya turafasha leta. Bugiye ikibazo kibaye ku muntu wifuza gutora inyishu abari mu nzira y'umuti, kubera iki hari amabarabara, hari ikibazo cy'uko abantu batari bafise aho baca, kubera iki hari indege, hari ikibazo cy'ukuntu abantu bashobora kuyunguza banyaruka, kubera iki hari amazu, no kubera mbere hari ibibazo bijanye n'ahantu abantu baryama. Ikibazo yo kije rero ni ibintu biri simple cyane bisanzwe, abahinga baca barondera inyishu. Rero ivyo navyo bishoboka igihe hari ikintu bitaro débat d'idées. Débat d'idées nayo nishoboka abantu bavuga ururimi rumwe sinzi ko ari inyoni cyane kijanse. Mu gihugu aho usanga abantu bose bagomba kuvuga ururimi rumwe, ivyo bintu ni danger. Kandi abantu babishobora kubifasha abamenyesha bako bari mu vyambere mu bambere. Uno munsi ikintu bita débat d'idées jembo rumengera gowe. Débat d'idées rero tuyiteze imbere kugira ngo inzego zishobore kugira hashobore kuba bijya biteko ndavuga bijanye n'ivyiyumviro.